Amakuru dukuri Muramvya avuga ko benshi mu bagwayi bafise umuriro mwinshi bagacibwamwo. Abanyororo 3 baramaze kwitaba Imana mu kiringo c'ukwezi kumwe. Urupfu rwa Mananzigamira Frank rwabaye mw'ijoro ryo kuwa gatandatu rishira kuw'Imana, rwaje rukurikira urwa Hatungimana Viator na Icishatse Egide, nabo nyene bivugwa ko bapfuye bamaze kugaragaza ibimenyetso vy'iyo ngwara. Amakuru ava mu ibohero avuga kandi ko abarenga 30 baremvye, bamwe bari mu bitaro abandi mu vyumba bafungiwemwo, ariko ico gitigiri gishobora kuba gisumba ngaho. Ikindi gituma iki kibazo giteye ubwoba nuko ata miti iriho ku bitaro, nkuko amakuru twaronse bivuga. Hari abanyororo basabwa kwironderera ubwabo imiti bakeneye, kandi benshi nkuko mubizi baba badafise ubushobozi bwo kuyigura. Ivyo bigatuma bitera amakenga ko iyo ndwara yoshobora kwiyongera kandi gakwirakwira n'ingoga, na cane cane ko mwibohero rya Muramvya hari ubwinshi burengeje urugero bw'abanyororo. Murazi ko ryarengewe ku bice birenga 800%. Kubera iki kibazo giteye ubwoba, akadi Burundi saba inzego zibifitiye ububasha gufata ingingo n'ingoga kugira ngo bakingire amagara y'abanyororo atawundi arasubira gupfa. Akadi Burundi rasaba cane cane ko horungikwa n'ingoga umugwi w'abaganga b'inzobere kugira ngo hamenyekane bidatevye iyo ngwara iyo ariyo, abagwayi bavuzwe nkuko bikwiye, baronke n'imiti. Akadi Burundi iributsa ko hisunzwe ingingo ya 24 y'amategeko Nelson Mandela ajanye n'ingene abanyororo bategezwa gufatwa, abantu bafunzwe bategezwa kuvuzwa nk'abandi hatisunzwe ko bari mu munyororo. Amategeko y'u Burundi nayo nyene arategekanya uburyo bwo kwitaho amagara y'abafungwa, na cane cane ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya 33 y'itegeko rigenga amabohero. Muri make, kuba umuntu afunzwe ntibikwiye kwaca yako uburenganzira bwiwe bwo kuvugwa. Akadi Burundi irasaba kandi ko hokorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane neza uburyo abo bantu bapfuye, nivo zatumye abo bafungwa bitaba Imana.